urakoze urakoze mana kudushikana muri vyuka urakoze urakoze mana kudushikana muri vyuka urakoze urakoze mana kudushikana muri vyuka turagushimiye we mana yacu wadushikanye muri vyuka wadukoreye ibitangaza uri mana y'urukundo urakoze urakoze mana kudushikana muri vyuka aragahorahi myaka yose niwe rugira vyose nashemezwe aragahorahi myaka yose niwe rugira vyose nashemezwe. Izo ndirimbo zose watubwiye ufise sekebe zoba zifise amashusho cyane? Indirimbo zifise amashusho ni indirimbo ni zibiri mwizo umaze gukora zitatu zimaze gukora amashusho. Yego sekebe sekebe agize imana akaronka umuntu afise ubushobozi akamusbwira ati sekebe wewe ndakeneye kuguhuza n'umuririmbyi umwe wicaguriye mu bastari bakomeye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi wo hitamwonde. Hariho korale je nshaka yambe ho twaririmba korale bita Saint Dominique. Vyuka TV. Okay guys, hello my people, nizere ko meze neza aho muherereye hose. Jewe ndashima meze neza, meze fresh sana. Turi kuri Vyuka TV muri ca kiganiro bamenye. Uno munsi tumenye iki? Uno munsi tumenya nde? Tumumenya mu vyerekeye iki? Murabona ari imbere yacu, ari imbere ya kamera, n'umusore, navuga ko n'umusore mwiza, yambaye neza, yambaye yikwije. Turakwakiriye muri Vyuka TV. Murakoze cyane. Uri umupapa cyangwa uri umusore? Cyenda cyari umusore kwera. Cyari umusore? Yego. Kumenga ufise ruki y'abapapa. Oya yashitse behero nta nibiri mu mutwe. Nta nibiri mu mutwe. Oya. Jewe nagerageje kureba ukuntu wambaye style yawe, agashati wasobetse neza, wahase gufunga n'igifungo ca finale hejuru, ndavuga ati uyu muntu yisoneye gose ashaka kuba ari umupapa. Oya. Cyangwa uri muri babasore bamwe bihagaye. Oya ndacarondera kandi. Vyiza cyane. Turi kumwe nande muri Vyuka TV? Muri kumwe na Desire na Kiutimana utazi ya Desire Sekbe. Desire? Sekbe. Kubera iki Sekbe? Sekebe ni indome. Sekebe. Indome zitatu. Ni muri mupfunyafunyo. Sekebe. Indome zitatu gute? Dusiguriye tutaho kintu cyo kigo ati siko bizohora. Sekebe siko bizohora. Yego. Mu createur vraiment Sekebe umva ni Desire Sekebe siko bizohora. Siko bizohora gute? Bije gute? Majambo make ubuzima tuba tubayemo ku isi n'ubuzima buhinduka. Mva uvuga ati Sekebe siko bizohora. Umaze kubona ko turi mu buzima bugoye ku isi cyangwa se mu Burundi ucuvuga ati wacu bishira akantu ka Sekebe tisiko bizohora. Yego. Akantu nasha akantu karimwo ico kwita création. Sekebe siko bizohora. Yego. Umusore wacu mwamaze kubyumva yitwa Sekebe siko bizohora muze murakiba ndaza kuza ndakoresha Sekebe kubera ko niko numva nashoboye gufata cyane ni ntavuga Desire umbabarire nafashe Sekebe. Yego. Sekebe wacu Sekebe wacu muri Vyuka TV mu kiganiro bamenye atuzaniye iki? Muri jewe ndabazaniye bishasha kwanza manje habona abantu bavuga ati abantu nk'aba ntibabaho mugakamenya ko umuntu bita Desire Sekebe siko bizohora ariho kandi abaho. Yego Sekebe. Yego. Mu kiganiro dukunda gukoresha ngaha kuri Vyuka TV twabamenye turakunda kwakira abantu b'impano zitabatandukanye. Hari abo twakiriye tukubita karabasani bafise impano yo kuririmba hip hop, R&B n'indi midiyo itandukanye. Mbese Sekebe wacu we twakiriye ari afise ihe impano? Sekebe uko mubona ngaha afise impano yo kuririmba no gucuranga rimwe na rimwe. Aririmba style imeze gute Sekebe? Muri make akunda kuririmba umuziki n'uwari wo wose ariko arakunda solo.
Neza cyane gose bakunzi ba Vyuka TV mu kiganiro bamenye mwamaze kumwumva turi kumwe na Sekebe ati aririmba soro ducanga mushikidogo rero soro kugira ngo bamenye bumve ko tibeshe twagiye ririmbira umukama nicwirirenga mu mucurarangire n'imbyino z'ukweze aragahorahi myaka yose niwe rugira byose nashemezwe aragahorahi myaka yose niwe rugira byose nashemezwe. Yes mwamaze kumwumva ni Sekebe kubera kiyo style iyo style byanjemo uko nyene yego nasanze ndabikunda kubera ko imbere yiwanje muzima bw'iwanje nawe umuntu nkunda gucuraranga ariko mugabe ibintu byo kuririmba byageze kunzamwo mu nyuma. Iyo style ko twumva mengane zimwe bakoresha mu rusengero rwa Katolike iyo bariyo biva canke ni creation wizaniye nshasha. Oya rimwe na rimwe si creation ahubwo natwe turi abandi bantu kuntu bagenda barakora gutyo natwe tukagenda tugirwako. Yego ariko Sekebe usanzwe usengera muri esengero? Jewe ndi mu Katolika. Niyo mpamvu iririmba muri style ya Katolika. Uri muri korali imbere mu isengero cyane? Ndi muri korali kandi nsanzwe ndayirongoye. Yego korali bita Saint Anne. Yitwa Saint Anne. Mweranda Anne. Aha mu Kinama Kamenge Cibitoke ni haruguru hanyene muri Ntangwa mu intara nshasha mugabo muri paroisse bita paroisse Rushubi. Bita mwisare. Sekebe iyo style ukoresha ko beshi usanzwe hari ukuntu usanga abantu muri iyi minsi bavuga ati hakaroro nk'umuntu ashaka kugenda kuri studio gufatisha akavuga ngo indirimbo z'abadiva ntimuziyimpe ni muompe iz'abapentecote. Uravyumva urazi ko birashika biyo style yawe wumva hatazapajamwo amacakubiri mu gihe abandi bantu bazohava bayikengera bavuga ati ujya mu haririmba style y'abakatolika je ndumupentecote sinovyumviriza ibyo bintu vyiwiwe ico kintu waciyumviriyeko mu majambo make ibintu by'imiziki bitera bivangana kuvuga ngo style ngo ni yabanaka canke ni yabanaka ahubwo bamwe batangura gutandukanya isengero n'irindi bivanye n'amajambo kwanza arimo. Yego uko umuziki ukoze canke uko utambika canke udatambika ivyo nibisanzwe uko n'abadventiste nabo nyene basigaye bashiramo kandi kantu mugerageze kumva ariko ntibagenda mu style ya Katolika niyo style wakoresheje wewe. Oya bariko baraza buhoro buhoro uko imyaka izogenda irahinduka uzosanga umuziki wabo utanguye kumera nk'undi wa protesta. Impamvu mvuze uko Sekebe ni Sekebe niko watubwiye siko bizohera. Watubwiye yuko uri umuntu wo muri Katolika tukumva na style yawe igenda muri style neza ndirimbo usanzwe tumenyereye mu rusengero rwa Katolika. Kubera iki none Sekebe yahisemwe gukoresha iyo style ya Katolika kandi tuzi yuko abantu baririmba gospel beshi bibaza cyane bavuga ati nshaka nze nkora indirimbo ku buryo umudiva umuprotesta n'umukino mu kibazo yumva bakayikunda me iyo style kurakoresha unyumva nahure nka jewe nsanzwe ndumunani ndumuprotesta iyo style sinoyikunda izo ndirimbo sinoziririmba uravyumva neza nta ndiko ndagukurikirana. Sekebe amaze ko indirimbo zingahe yashize habona? Sekebe amaze gukora indirimbo zine. Zose ziri kuri urubuga rwa YouTube cyane. Zose ziri ku rubuga rwanje rwa YouTube. Sekebe asanzwe akoresha aya platform tusabe tumenyereye. Kuri YouTube urandika Desire Sekebe Ntakirutimana. Ucutera uzibona zo ndirimbo. Ziri muta mudiho nyene waduhayimwo kujya nyene. Yego kiretse gusa ko harimo akarege. Harimo n'akarege. Wowe uratuvangira n'akarege. Yego. Sekebe munashaka kumura kuri YouTube. Hano munashaka kumuronka ni hehe? Shaka kumuronka kuri Facebook kandika Desire Sekebe. Unaho nyene wamubona ukagenda kuri Instagram kandika Desire Sekebe. Haba no kuri TikTok ntangwana ni. Izo ndirimbo zose watubwiye ufise Sekebe. Zoba zifise amashusho cyane. Indirimbo zifise amashusho n'indirimbo ni zibiri mwizo maze gukora zitatu nzimaze gukora amashusho. Mbese Sekebe bizo ndirimbo zose amaze gukora yazikoranye wenyene canke arafise ngo n'amakorabo?
mu izo ndirimbo zose kubera ko tuba turi mu rusengero. Mama muri mu rusengero Sekebe, hari ukuntu usanga amasengero aba afise amakorale canke se bagakora indirimbo bakagenda kuzipresenta muri studio bakazipostinga. Umaze kutubwira rero ko ushobora kuba ari uri nko muri korale muri mu rusengero. Urumva ko indirimbo twozishira ku gato kiwacu tuzishira ku gatwe kanani y'urusengero. Kuri jewe kwanza ku ndirimbo ya mbere nakoze byari ibintu bigoye kuraza ijya mbere ugira muri studio. Biba bigoye cyane gose. Je naragize icyumviro ndavuga ati murabona abantu baba ari imbere y'Imana b'Akatolika ntibakunda gusohora indirimbo ku giti cyabo. Yego. N'ababikoze babikora nko kumenga n'ibintu byo gufyina. Yego. Mugaje nakeneye kuzana akantu ka professionalisme. Kugira ngo naravuze ati nararondera amahera. Maze kurondera amahera ndavuga ati indirimbo ndayandika ndayihetse. Yego. Cyane mvuga ati reka ndondera abantu bangahe bashobora kumfasha ijwi rya mbere n'irya kabiri kugira ngo nanje ku bitero nifashe. Amashusho makaca muyakorera muri eglise. Oya amashusho nayakoreye ngahanye na haruguru mu Carama. Niho wakoreye amashusho. Yego. Sekebe. Sekebe agize Imana akaronka umuntu afise ubushobozi akamusbwira ati Sekebe wewe ndakeneye kuguhuza n'umuririmbyi umwe wicaguriye mu bastari bakomeye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi wo hitamwonde. Hariho korale je nshaka ya mbere ho twaririmba. Korale bita Saint Dominique. Saint Dominique. Bamwe baririmba kongihe mano mutima abo oye niho ba mbere nshaka. Yego ngaha mu Burundi kandi byogiri intoze cyane nguvu cyane. Abasigaye aba gospel twokora naho nk'uburopeza abona ko ariko arakora cyane mu ino minsi. Yego. Sekebe. Yego. Neza cyane mwamaze kubyumva bakunzi ba Vyuka TV turi mu kiganiro bamenye turiko turamenya ko imbere ya kamera hariho umuhungu umujene aracari umusore bwo n'umengano umupapa yitwa Sekebe ariko arakora style z'abakatolika no ni ryambere je mwe n'umujene akora mu izi style kuko izi style tuzeruka kuri bakizito mu Rwanda tuzeruka kuri ba Josh Ishimwe bo mu Rwanda nibo bafunze kuri izi style tuvuga ko ari we mu Rundi wa mbere two turaronka muri game ashobora kuba yiyemeje kuza mu izi style aho twari tumenyereye ko abandi ari amakorale kubera iki Sekebe witoye wewe wenyene gusa kwivana muri korale ukaza gukora ku giti ci wawe. Kuri jewe byambereye umugisha kubera ko umunsi wa mbere nateguye concert muri korale. Maze kuyitegura indimbo ya mbere natanguye ndayandika. Mbona abantu irabaryoheye kugera nanje ntiyumvira ko bibaho. Kumbe ndavuga ati indirimbo uwo yigira ahantu ayishikanye canka kayishira habona kumbure yofasha n'abandi benshi. Gutyo ndandika n'izindi ndirimbo nkabona nayo abandi bantu ko yandi masengero baze bayinsaba ati nkandika ku manota bakaza bayinsaba kugira ngo nabashobora kuririmba mu masengeri wabo. Ndavuga ati hano hantu ndashobora kuhabyaza umusaruro. Gutyo iyo ndirimbo maze kuyikora naciye ndonka umuntu yari hanze aranyandikiye hanze kwishaka kuri YouTube ati nanje nashaka ko uwo nkorera indirimbo. Gutyo ndavuga ati nanje ahantu n'izindi ndimbo zo mu nyumva nagenda akora imitahi yagira avaho nyene. Uwo muntu hari USA ni yagutamwe imitahe. Yari muri Belgique. Ari muri Belgique nagutamwe ivyonguka. Yego. Sekebe umaze ikingana guturi ko aririmba. Haraheze umwaka ugira gatatu. Imyaka 3 uri ko aririmba. Yego. Watangiye kuririmba indirimbo yewe ku gatwe kiwawe ryari? Natangiye kurishira neza na neza kuri YouTube mu 2023 2023. Haheze imyaka inga 3. Uririmba 3 ntirakwira neza muga kuri YouTube ni 2. Sekebe ugerageje kureba uko watanguye muri game wifuza canke ubona ko n'imiburebure mu mwaka imyaka 3 aho uzobugeze ahantu ubunugeze no munsi niho hantu ubona ko wifuza kuburi muri jewe ahubwo ndatanguye muri jewe aho muri wowe uratanguye ndatanguye gusa ikintu je nagenda hura ikibazo ca promotion umva ko ibikorwa bine nayo maze gukora byari ibikorwa bitari bike mugabo ikintu
cyo gukora promotion cyo kuronka ahantu ushobora igikorwa cyo kugira kimenyekane yego ico cara ni kibazo nanje ntararonka ukuntu nshobora kugikora neza kugira ngo ndagitore neza kiracambaye ikibazo nico gituma mubona ko nashitse no ngaha Sekebe izo ndirimbo zose amaze kuyikorana uburyo bwose wakoresheje mu izo ndirimbo uburyo bwose byagutwaye kugira ukoze izo ndirimbo ko twumvise ko harimo n'amasanamu kandi turazi ko n'amasanamu ntibavyoroshe kuyategura izo ndirimbo zose waziteguye ari wewe ku gatwe kiwawe gusa izo ndirimbo zose ni jewe nazanditse ariko hariyo ndirimbo imwe bisa nkuko nakoze ndi umwe mugana naronde umuntu amfasha irya gatatu umwe w'umuhungu yego izindi zose ni je nazandika ca ndondera abandi bantu bashobora kuzimfasha n'uburyo bwinshi nkimenya mugabo nkashobora kuvuga ati abanyegere ati mu nterere n'igihumbi kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza yego Sekebe gira akajambo kamwe abakunze ko badukurikirana kuri Vyuka TV mu kiganiro bamenye ico nobabwira nuko kwanza umanza ukagenda kuri Vyuka music cyane Vyuka bakagira sabone hama bahejeje bagaca bagenda kuri YouTube bakandika Desire Sekebe bagaca bagira sabone cyangwa subscribe baca bagira bafyonda kuri kajya gakengere ko atije kugisubira neza cyane bakunzi ba Vyuka TV mwamaze kumwumva yari Sekebe atubwiye ko amaze gukora indirimbo zishika kuri zine afise n'amaklipe ashika kurangahe atatu mwamaze kumva byinshi mwerekeye mwumvise ukuntu yahisemwe gukora iyi style mwumvise abashaka kugera Sekebe reka tugushimire kuba mwaje mu kiganiro bamenye Ego murakoze cyane nanje ndanezerewe cyane kuba nashise hano hantu kandi mwanyakiriye neza umunezero mwinshi ibisigaye nibaze ko musigara amahoro nanje nkagenda yandi Sekebe yego hariho akantu twaba twibagiye canke hari akantu kuba bibagiye kubwira abakunzi ba Vyuka TV canke se ari kintu wowe ufise mva ubashikiriza utigeze uvuga kuri jewe cyo wamenyesha nta kindi gishasha nshobora kubamenyesha kiretse ko ubwa mbere bukunda kuririmba ko kuririmba birafise akamaro kanini naho bushavuye ukaririmba urumva ko ubu utanguye kuruhuka deja twubugane neza na neza rero ikiganiro cyacu Sekebe dusubize muri muhimo gatoya ko twumvise ko uri muri style ya mpwemu twagiye kana nonge ncishe ko kandi kamwe kajanye na nonga muri Vyuka nyene nta kibazo urakoze mana kudushikana muri Vyuka urashobora kwitabiriza kavuga ati urakoze mana kudushikana muri Vyuka sawa urakoze mana kudushikana muri Vyuka urakoze mana kudushikana muri Vyuka urakoze mana kudushikana muri Vyuka turagushimiye we mana yacu wadushikanye muri Vyuka wadukoreye ibitangaza uri mana y'urukundo urakoze mana kudushikana muri Vyuka urakoze mana kudushikana muri Vyuka urukundo udukunda uri mana y'urukundo wadushikanye muri kino kibanza ni kibanza ciza cyane urakoze mana kudushikana muri Vyuka urakoze mana kudushikana muri Vyuka Vyuka hameze neza Vyuka bafise urukundo raba batwakiriye hano twumva tunezerewe urakoze mana kudushikana muri Vyuka let's go mwamaze kumwumva bamwitwa Desire aka Sekebe siko bizohora yatubwiye byinshi mwerekeye Sekebe kuma sijambe duhuye oya sinzi biravana ahantu maze kumbona kuko rimwe na rimwe birabaho yego umunsi twagiye mu birori biraho byo kuri ishure rya etape twararose umuntu umwigisha aje imbere aturirimbira ariko style aturirimbiyemo indirimbo nayibuka yaririmbye yaririmbye miyo style nyene yoba yari wewe
nuko gusa ntabwo bivugiye ko jewe yari wewe usanzwe no mwigisha kuri etape nsanzwe nigisha kuri etape yego kiyari wari kukivuga hakiri kare kugira tukinjiremo neza na neza usinumva ukuntu mwigisha sekebe birakorohera kuririmba unigisha biroroshe cyane kubera ko jewe muri etape namaze umwaka wose kuva mu kwicenda ndahakorera kandi ndazi maze umwaka uhakorera kuri etape yego kuva mvuye ku ishuri narahunse gato mugabo birakunda ko nshobora kuronka akazi hajya maze nkeneye nko gusaba akaririmba ashobora kuvuga ati reka nikore kwa tuno dufaranga ashobora gukora hano hantu deja namaze kubyumva ko sekebe nubwo biruko uburyo nubwo bitarabikirenga ariko ntameze nabi kuko murumva ko deja no mukozi wa leta barakira ari umukozi wa leta urumva kuja muri studio ni ibintu byoroshe cyane gose sekebe wakoze kutuganiriza muri vyuka mu kiganiro bamenye turagushimiye nongera nsaba abakunze ko badukurikirana kuri Vyuka TV mu kiganiro bamenye bose imbere kuri YouTube bakahoshesha Desire Sekebe siko bizomenya niko siko bizohora sekebe bisigura ati siko bizohora musimbira kuri YouTube mukamufollowinga no kuzindi mugasanzwe gakoresha kugira ngo na mubandanye kugira iki kumuteza imbere na warakeneye publique imukurikirana sekebe wakoze cyane gose bagushimiye sawa namwe murakoze Vyuka TV